Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi wa gatanu turi higenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2026 ndahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi atandukanye akorerwa kiremwa muntu birabandanya kwibonekeza mu Burundi. Ivyo bikaba bigaragarira mu vyegeranyo vy'ukwezi guheze kwa Rusama vyamwe mu mashirahamwe hamwe n'imihari biharanira iyibahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Muri politike umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD waramaze gufata intumbero yo kugarukana intwaro y'umugambi umwe Rudenderwanege ukumiriye imigambwe itavuga rumwe nawo bishirwa habona na Kodebu umwe mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku ntwaro mu itangazo bashize habona kuri wa gatanu ruheshi. Ihonywa ry'ibiti hamwe n'amashamba biragira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Uyo ni umwihwezo w'umuhinga mu bijanye no gukingira ibidukikije akaba bishikirije mu gihe buri wa gatanu ruheshi uko umwaka uheze hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije. Turafitiye n'ikiganiro kijanye no gukingira ibidukikije nyene aho turabira hamwe ibiterwa birimwa mu gihugu bivanye n'intara kama. Nariko nca ku masonga mu kanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu yavugwa mu mutekano hamwe n'agateka kazina muntu mwari mwavyumvise mu ntangamarara abantu 7 barishwe 5 babugwa irengero 4 barasinzikarizwa ubuzima mu kwezi kwa Rusama twari dusozereye mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ivyo biri mu cegeranyo c'ishiramwe Akate Burundi rigwanya isinzikarizwa ubuzima rya kiremwa muntu cerekana ko kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi. Dutega amatwi Judith Basutama ajejwe kumenyesha amakuru muri Akate Burundi. Mu kwezi kwa Rusama abantu 7 baratowe ari biziga mu bice bitandukanye by'u Burundi. Uburyo abo bantu bishwe byerekana ubukozi bw'ikibi burenze urugero, hari habicishijwe imipanga canke bakubiswa amahiri abandi bararasa. Hari n'ibiziga vyatowe mu buryo butarasobanuka neza rimwe na rimwe mu ngo zabo canke mu nzuzi. Ikindi gikomeye cagaragaye muri iki cegeranyo nuko atatohoza na rimwe ryigeze riba kuri ubwo bwicanyi. Mbere n'umupolisi abantu biboneye arasa umuntu ubutungane ntibwigeze bumukurikirana. Ivyo bisigura ko urugero rw'amatohoza rungana na 0%. Uko kudahana ivyaha vy'ubwicanyi nk'ubwo bituma ivyaha biguma vyiyongera. Nk'uko vyagenze no mu mezi yahera abagirizwe ivyo vyaha n'abakozi b'inzego za leta cane cane bamwe mu bapolisi n'abakozi b'urwego rw'iperereza. Rimwe na rimwe bagafatanya n'urwaruka rw'imbonerakure. Nayo abashikirwa n'ayo mabi usanga ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, mbere n'abanyagihugu basanzwe. Icegeranyo kiragaruka kandi ku kibazo cyo guhamba ibiziga vyatowe igihutihuti ku itegeko ry'abategetsi bo mu nzego zo hasi. Ikindi kibazo gihambaye ni ico kunyuruza abantu. Mu kwezi kwa Rusama abantu 5 nibo bamenyekanye ko banyurujwe. Kubona hakoreshwa imodokari zifise ibiyo bitabona abantu bakanyuruzwa izuba riva vyerekana ko ababikora badafise ubwoba bwo kubihanirwa. Kubijanye no guhohotera abanyagihugu abantu 4 nibo bashoboye kumenyekana. Umwe muri bo yafiriye Igitega inyuma yo gukubagurwa n'imbonerakure. Icegeranyo kiravuga kandi urufu rw'umuntu yapfiriye mu ibohero rya Ngozi inyuma y'igihe kinini yankiwe kuja kwa muganga. Ishirahamwe Akate Burundi risaba ubutegetsi bw'u Burundi kwama bukora amatohoza imbere yo guhambisha ikiziga iyo habaye inyuruzwa ry'umuntu canke uwasinzikarijwe ubuzima. Twongere dutega abiri Judith Basutama ajejwe kumenyesha amakuru mu ishirahamwe Akate Burundi. Kubera ivyo bibazo vyose ishirahamwe Akate Burundi risaba ubutegetsi bw'u Burundi kwama butanguza amatohoza yigenga igihe cyose habonetse ikiziga, haba inyuruzwa ry'umuntu canke haba ihohoterwa. Akate Burundi isaba kandi guhagarika guhamba abantu igihutihuti
no gukurikiza amategeko agenga ipimwa ry'ibiziga. Akatsi Burundi isaba kandi kureka inzego zijejwe gukingira no guteza imbere agateka kazina muntu ngo zikore mu bwigenge. Ubwa nyuma Akatsi Burundi hamagarira makungu kuguma ikurikiranira hafi uko ibintu byifashe mu Burundi no gutanga imfashanyo ishingiye ku ngene Burundi bushira imbere kurwanya kudahana. Ayo mabi rero akorerwa kiremwa muntu ntiyasize inyuma abakenyezi, abigeme ndetse n'abana bakiri bato nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS mu mfunyafunyo y'ikinyamazuru. Muri uyo muhari bavuga ko bashoboye kumenya abakubaguwe bagera kuri 18 mu kwezi kwa Rusama guheze, ari nako gusaba abarongoye igihugu kuvira hasi ayo mabi. Bikuru mu biri muri ico cegeranyo na Josiane Muzaneza. Muri ico cegeranyo c'ukwezi kwa gatanu havugwamwo abana bato babigeme bashurashujwe ku gahato, abakenyezi 5 bishwe, 2 bakubiswe, 4 bakomerekejwe n'abo bubakanye, uruyoya rwanizwe rukivuka hamwe n'abandi 2 bakubiswe buyoka. Ico cegeranyo kimenyesha ko utwo twana 4 twakorewe ivyamfurambi dufise hagati y'imyaka 7 na 15, 3 muri bo bakaba arabo mu ntara ya Butanyerera. Kubijanye naho nabo bakenyezi 5 bagandaguwe, 2 biciwe mu ntara ya Gitega, 2 Bujumbura, umwe asigaye yicigwa mu ntara ya Burunga. Umuhari MFPS ubandanya umenyesha ko bibabaje kubona hakiri abavyeyi bahohotera abana babo aho kubakingira. Aha batanga akarorero ko utwana 2 tw'utwigeme dufise imyaka 10 na 11 twakubiswe buyoka, umwe mbere anasukwa kw'amazi y'amarike gushikaho biba ngombwa ko anyarukanwa kwa muganga. Mu muhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bakaba basaba bashimitse inzego z'ubutungane, abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano kongereza ingufu mu kurwanya ayo mabi, abayakoze nabo bagahanwa bimwe vy'akarorero. Ikindi uwo muhari usaba nuko abakorewe iryo hohoterwa bokingirwa bikwiye, bakanaronswa ubuvuzi bushemeye be n'abaganga babakurikiranira hafi, na cane kubijanye n'ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe. Josiane Muzaneza urakenuye. Umukuru w'ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama, ariyamiriza ingendo yo kudodobereza abantu ngo bikunde bapfungwe canke bagirirwe nabi. Faustino Ndikumana afatira ku karorero kaho hari birwanisho vyashizwe mu bunywero bwiwe mu kwezi guheze muri komine Ngozi intara ya Butanyerera, ndetse n'abakozi biwe 6 barapfungwa. Akanasaba ko abo bakozi borekurwa kuko bariko bazirire mentanya. Kuri Faustino Ndikumana hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu Ruheshi. Muri iyo misi iheze harabaye ikintu kidasanzwe, hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu 2026 cyabereye ntara ya Ngozi kuri centre y'Ingozi, quartier bita Kinyami sanzwe mvukamo ntuyemwo, hasanzwe hari ubunywero, hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rinazimira yavuye ku cyo bita twasungo cyari. Mugabo rero hari inkozi y'ikibidasanzwe yasengere muri uwo mwijima, yinjira afise inkoho, hijiranye inkoho n'agapfuko bakarimwo grenade n'udubisoda byasha n'ibotiri. Cyo rero ngo baruhari twagiye twazijya no hino, barabikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru, hanyuma muri iryo joro nyene bukeye bashaka bagera igipolisi kiza kugira fuye perquisition ngo amashara bacerekana ati twafashe ibigwanisho kwa Faustino Ndikumana iwe mu cyo ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro tom shabuhana umutekano w'igihugu. Cyadutangaje rero n'abakozi rero kari 6 baciye bafatwa ivyakete barafungwa, batabavuga ati n'abantu batabaje baja gufungwa mute. Twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse isoni ikiri muri iki gihe. Bimwe mu byiremena igihugu waje dufise gifise turi kwa rose rugende turutera imbere ngero ubu n'abakabyizinduka ngo je gucegirwa n'icyo kwana n'akamarama. Nicyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu, umukuru w'igihugu, umushiranganje w'ubutungane, umushikizamanza kizigenza wa Republika, izo nzego z'igipolisi ziperereza n'ibindi, abashinga amateka bahagarika ko kaja kari mu gihugu cy'imvire yagira ikintu abantu bapfuye bagiye twasanana na procureur w'Ingozi. Iyo dosiye yasikiye ko hakoranye n'umugabo hano ubutungane kuri izo zirakarengane. Abo bana
batandatu abana muri iki gihe cy'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje za humanite n'andi mashuri yisumbuye ari birongiuzi gera kontable caissier securite guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana bigira bagira iki nawe uraje turasaba gushaka Faustin Kumana ugaca utubamwe ko mubizira mukasha uwo yari Faustin Ndikumana aramutswa ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashike kwiterambere rirama parseme mu mfunyapfunyo y'igifaransa inyuma y'akaruhuko duca tubananya n'amakuru mu Kirundi twabateguriye tuje muri politike umugambwe Kodebu iragiryandadaye urarajwe ishinga no kubona igihugu c'u Burundi gitera kija mu ntwaro y'umugambwe umwe mu itangazo uyu mugambwe wasohoye kuri wa gatanu ruheshi umwaka wa 2026 ritewe ku mukono na Kefa Nibizi awuramutswa ushikiriza ko ivyo vyagaragariye cane mu busuma bwibonekeje mu matora yabaye mu mwaka uheze wa 2025 Kefa Nibizi avuga ko ubutegetsi bw'umugambwe umwe bukoresha igikenye ndetse bugahonyanga agateka kazina muntu kugira buhangame bugashira imbere inyungu zabwo gusa Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu iragiryandadaye kuri no genekerezo rya gatanu ruheshi inyuma y'umwaka urangiye Burundi busubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe bitavuye ku bushake bw'abene gihugu kwigenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2025 niho umuco wa demokrasi wari umaze imyaka itari mike ucumbagira wazimangana burundu mu Burundi igihugu gisubizwa mu ntwaro y'umugambwe umwe ku gahato biciye matora yabayemwo umwijima no kumirana bitagira izina ku buryo yogeranya n'amatora y'amakomine yabaye mwaka 1960 agatsindwa n'umugambwe PDC inyuma yo gukumira bo bahiganwa akomeye umuganwa Dodo gwa Gasore amatora y'igenekezo rya gatanu ruheshi mwaka 2025 yaranzwe no kuzuza amasanduku y'amatora imbere y'uko amatora atangura abanyagihugu bategwa gutora ku nguvu ubutegetsi bw'umugambwe umwe bwari bwarateguwe bihagije imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yarasambuwe ubutegetsi bw'umugambwe umwe butavuye ku bushake bw'abanyagihugu bufise ingaruka mbi nyinshi ku gihugu no ku banyagihugu kugira bujeho kandi bwongere bugumeho hakoreshwa inzira tajanye n'ingendo rugabo canke rushinga ntahe zonyagateka kazina muntu ku buryo zishobora gusinzikaza kiremwa muntu igihe kirekire Kefa Nibizi asaba abanyepolitike kutemera gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe abanyagihugu nabo baharanire uburenganzira bwabo mu kwitorera indongozi zibushitse n'ubu ni Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Kodebu umugambwe Kodebu usaba abanyepolitike bo mu Burundi kutaba nk'umunyeshuri yiba amakosa kuri mugenzi we akandika ayerushirije umugambwe Kodebu usaba abarundi bose kudacika intege no kutabasinda bibazwa ariko bafatane mu nda nk'umuntu umwe baharanire uburenganzira bwabo ntayegayezwa bwo kwitorera indongozi mu mwidegenzo zifise ubushake n'ubushobozi bwo kubatunganiriza neza amakori n'amatagisi vyabo hamwe n'ubundi butunzi bw'igihugu kugira bakure mu bukene zizane ubutungane kuri bose no kubahiriza agateka kakiremwa muntu dutegerezwa kuzirikana ko umuntu wese agomba kudutunganiriza ubutunzi bw'igihugu cacu ku gahato arondera inyungu ziwe gusa kandi ko ari wenyine abayazana y'amagorwa turimwo kugira dufate ingingo zibereye hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu c'u Burundi Tubananize mu gisata c'intwaro miliyoni zababa 70,000 by'amadolari y'abanyamerika nibwo buryo bukenewe kugira bikunde ihinguriro ry'isukari Sosumo risubire kuba ihinguriro ribushitse byashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro ku munsi wa gatatu w'indwi aho yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe Hassan Kibeya havuga ko ugusubiza gateka Sosumo bizaba bigizwe n'ibikorwa byo kunagura iryo hamwe bibera rimwe n'ivyo gushinga ihinguriro rishasha dutegeye yompi umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro no munsi kugira ngo rehabilitation ikunde dukeneye hafi miliyoni z'amadolari ziri hagati y'imiliyoni 15 n'imiliyoni 20 z'amadolari gushiraho izindi nshasha zosaba miliyoni 50 z'amadolari d'après en sachant yuko kugira rénovation no gushira ku gihe izindi y'ubunye Sosumo
bishobora gutuma isubira gukora nk'izindi nshasha gushika imyaka 20 kuko ivyo duhindura icyo twita amakomposa de base. Ni nko gufata imodoka no munsi ugahindura imoteri, woca bafasha susumo kuca igira extension ya usine ikashizana mu mashini mashasha na mastrategie ariko akorwa en parallèle, si kimwe kizorindira ikindi oya. En même temps turiko turaba ukungene dushiraho izindi nshasha muga kugira ngo izindi ntihagarara y'ubu ntihagarare, reka turabe ukungene tuyimudereza cyane tuyirehabilita ku buryo la production yoba stable uko yari iri haciye imyaka. Ku bwa Hassan Kibeya bategekanya ko igihe kirekire ivyo bikorwa bishobora kumara ari imyaka 5, bisigura ko kugeza mu mwaka wa 2032 Sosimo izobivutse gushasha. Ni kiringo ariko uwo mushikiranganje avuga ko gishobora kuba munsi yaho bivanye nuko abo bategekanya gufatanya mu gushira mu ngiro uwo mugambi bazokwihuta kubitahura. Dusubire twumvirize umushikiranganje Hassan Kibeya. Imyaka twihaye 2032 iba ari myinshi sivre, mugabo niyo plan ni integuro. N'ubu unye turiko turavugana n'abapartenaires, hari abapartenaires pratiquement entreprises zitatu ziri en discussion avec la Sosumo no munsi pour ma contrat de partenariat public-privé. Bigakunda yuko twumvikana hakiri kare no mu myaka 2 izindi nshasha yashobora kuja mu ngiro, mugabo kugira ngo nitwiyemeze ivyo tutazi canke ivyo tudashoboye twihaye ihangiro y'imyaka 5, en sachant yuko c'est le maximum kandi yuko bishobora gukorwa imbere yawo bivanye n'uko umurindi wo gukora muri Sosumo uri kugenda neza, bizotuma naho nyene bigenze neza. Les partenaires hari abapartenaires très intéressés gukorana na Sosumo kandi buzoshira mu buryo butari buke. Turizera yuko hamwe nyene ntashobora gutanga une promesse ferme ubundi, mais même avant 2030 birashobora kuba byarakora. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe nawe hakaba yasavye ko batohindura ihinguriro gusa ariko ko hoba n'impinduka mu bakozi kugira leta ntibandanye ishira amahera mu bidatanga akunguko. Wari mwavyumvise navyo nyene mu ngingo nkuru buri wa gatanu ruheshi uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije. Umunsi watangujwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka wa 1972 inyuma y'inama ya mbere yariko yiga ku ngorane z'ibidukikije yabereye i Stockholm mu gihugu ca Sweden. Intumbero nyamukuru y'uyu munsi no gukebura no guhamagarira abantu bose gufata ingingo n'ibikorwa bifasha gukingira ibidukikije hamwe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Uyu munsi rero ukabushitse mu Burundi ibidukikije bigeramiwe cane amashamba. Dinye Karondo adufitiye byinshi kuri iyi nkuru. Uguhonya amashamba ni imwe mu ngorane zikomeye z'ibidukikije ziri mu Burundi. Ingorane ahanini ziterwa n'igurirana ry'abantu, amatongo yaze abantu bakabura aho barima, hamwe no gukoresha inkwi n'amakara cyane mu ngo kugira bakinjike. Abahinga bavuga ko ibice birenga 90% vy'abarundi bakoresha inkwi canke amakara mu guteka no mu bindi bikorwa vya misi yose. Uyu munsi kandi kubera kamo ka leta ko guteza imbere uburimyi kugira baronke aho barima, ibidukikije nk'amashamba cimeza, ibitara vya leta n'ivy'abanyagihugu birahahonera. Aha twovuga ibiti birandurwa kugira baronke aho barima, ibitara bihonywa nko muri komine ya Ngozi kugira hashigwe mu ngiro umugambi wo gutera amavoka. Twovuga kandi ibiti byo mw'ishamba rya Kibira biriko birahonywa kugira ngo baronke aho barima. Ibiti byo ku musozi Heha bigeramiwe kugira baronke amakara, imbaho n'ibindi. Nitwokwibagira ibiti byo mw'ishamba rya Kibira ku ruhande rwo mu Cibitoke bigeramiwe bicibwa kugira himbwe inzahabu n'ahandi. Iyo amashamba adakingiwe biraheza bikagira inkurikizi nyinshi ku buzima bw'abantu,
zimwe mu nkurikizi twovuga ni inkukura, ubugaragwa, imyuzure, ubushuhe, ihindagurika ry'ibihe, kubura umwuka mwiza abantu bahema, imiyaga ivanze n'ibihuhusi n'ibindi. Mu byo abahinga bahamagara leta gukora kugira ngo ibidukikije bikingigwe, barasaba leta gushiraho umugwi uri mu banyagihugu, abajeje intwaro n'abari mu mashirahamwe yigenga kugira ngo batohoze ahahora ibitara vya leta babisubize, hongere hasubirizwe ibiti vyahonejwe. Abanyagihugu bagira umuco wo gusubiriza igiti cyose gitemwe, leta ishireho umugambi wo gutera ibiti kenshi, leta irondere kandi ikindi kintu cyosubirira amakara n'inkwi bikoreshwa buri munsi mu guteka. Mwomenya ko ivyigwa vyakozwe n'abahinga vyerekana ko atagikozwe ngo amashamba cimeza, ibitara vya leta n'andi mashamba asanzwe agera ku mahegitare 180 ashobora kuzimangana mu myaka 30 iri imbere, igihe guhonya amashamba bibandanije ku rugero biriko uyu munsi. Arakoze Nadine Karondo. Uko guhonya ibiti n'amashamba rero bituma ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe ziyongera ku buzima bw'abantu, bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye no gukingira ibidukikije Landry Ninteretse, aho anahamagarira leta gukora ibishoboka byose kugira ayo mashamba akingigwe, kuko biheza bigafasha mu kugabanya ivyuka bihumanya ikirere no kurwanya inkukura. Kuri kire Landry Ninteretse n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Amashamba iyo akingiwe arafasha cyane mu gukwega imyuka mibi, agatanga umwuka mwiza wa oxygen. Ibi bijanye n'ihindagurika ry'ibihe naho atari igihugu c'u Burundi canke ngo muri Afrika byabiteye, birashobora guca byongerekana cyane cyane twebwe tukavyumva cyane ko tuba twahoneje na dukeya tuhari dufise dutuma ihindagurika ry'ibihe rikingirwa. Ico ni cambere. Guhonya ibiti n'amashamba biratuma ikirere gihindagurika kandi hakaza n'ibintu bimeze nk'ubugaragwa canke kumagana kw'amatongo n'itetagurika ry'isi igihe amashamba aciwe. Ishaka bintu uvuga ikijanye n'inkukura, urabizi naho nyene uruhara rw'ibiti rw'amashamba mu gukingira inkukura. Iyo rero ahahora imisozi yahora yambaye byose biciwe, murumva yuko atagisigara, inkukura iraza ikabimara byose. Ica gatatu, nabizi igihugu cacu gifise ingorane yo kugwirana ry'abantu. Igihe rero amatongo agenda amera nk'ayaga, ko amatongo agenda yaze, bica byongerekana igihe hari uguhonya. N'ubu nyene dusuye gutera akamo kuno musi mpuzamakungu hariwe ibidukikije, yuko ababijejwe uhereye mu ntwaro, uhereye muri leta, eka n'abandi bose batahura uruhara ntangere ibidukikije, ibiti n'amashamba bifise muri kubu n'akazoza k'igihugu mu gushigikira ubuzima ubu nejo. Nukuri ikintu basubiye kwigira sindabibazwa, babona umenga amashamba n'ibintu byo guhonya gusa ngo batere amavoka canke ibindi, oya namba ntibikunda. Amashamba ahari kugira ngo akingigwe. Icokorwa rero nuko harakwiye ubu nyene bidatevye, ko tuzi ko amashamba kenshi yahonwa kugira ngo abantu barondere amakara, arakwiye gushiraho uburyo busubirira ikintu kijanye n'amakara, bagashobora guteza imbere ibindi bintu bidakoresha amakara, kandi turazi yuko ubwo buhinga buhari. Bwa kabiri, guhimiriza gutera ibiti hamwe no kugwiza ibiti bihari kugira ngo bashobore guteza imbere kandi akanovera k'isi. Ubwa gatatu, nuvuga ikintu kijanye no kugwiza ibiti ku mabarabara, ahantu hose hashobora guterwa ibiti, ariko ibiti bijanye n'ikirere n'isi iba ihari kugira ngo bishobore gufasha mu kugarukana uburyohe bw'isi. Tukivuga ibijanye n'ibidukikije, kiraro gica hejuru y'uruzi Casama muri zone Mbogora, komine Nyabihanga, intara ya Gitega, hamwe n'amazu yegereye ugo ruzi bishobora kubomoka umwanya n'umwanya biturutse kwicukurwa ry'amabuye muri ugo ruzi hadakurikijwe amategeko. Ayo makenga ashikirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone ya Mbogora, aho bamenyesha ko atagikozwe ngo ivyo bikorwa bihagarikwe bishobora gukwega akarambaraye. Inkuru twateguriwe na Deji Rakoze. Ingaruka z'ibikorwa binyuranye n'amategeko byo gucukura amabuye mu ruzi Casama ruca muri zone Mbogora, komine Nyabihanga, zaratanguye kwigaragaza. Abanyagihugu baba muri zone Mbogora bavuga ko inkombe z'ugo ruzi zatanguye gusenyuka, inzu nazo zegereye urwo ruzi harimo n'inyubakwa y'umusigiti zishobora gushikirwa zigasenyuka mu gihe ivyo bikorwa bitohagarikwa. Inkombe z'urwo ruzi ziriko ziramanyagurika zose,
byahetse hagati aho imisozi ihanamiye urwo ruzi umutumba wa Muyange na Muha na Mbogora hegereye n'umusigiti w'abayisilamu nta metero 10 zisigaye uwo musigiti w'abayisilamu udashikiriwe hariho n'amazu ari ku mutumba wa Muyange nayone ari mu gushikirwa n'izo ngaruka mbi zo gucukura ayo mabuye acukurwa hatisunze amategeko. Si ibyo gusa abo banyagihugu bamenyesha ko n'ikiraro gifatanya imitumba ihanamiye urwo ruzi naco kiri mu gusenyuka kandi uko gucukura amabuye muri urwo ruzi akenshi bituma inkukura icitwara imirima yegereye urwo ruzi mu gihe c'imvura. Hari n'ikiraro gifatanya umutumba wa Muyange na Mbogora ico kiraro kiri mu kubomoka kubera baguma bimba munsi amabuye nukuvuga ko hacaba n'inkukura ku bantu barimira mu myonga yegereye urwo ruzi. Myonga yegereye urwo ruzi yose hageze irima bumbura ararima hagacaswaga. Mu gihe abo banyagihugu bo muri zone Mbogora basaba bashimitse abajejwe intwaro ku rwego rw'intara ya Gitega guhagarika ivyo bikorwa kuko abacukura amabuye muri urwo ruzi babikora bakingiwe ikibaba n'urongoye zone Mbogora Manirakiza Fabien afadikanije n'ubujejwe isoko riri muri zone Mbogora Ntahimpera Juvenal hamwe na bamwe mu bapolisi babanje kubatangisha igiturire. Uruganda rwa RPA twabajije Manirakiza Fabien kuri ivyo yagirizwa nawe akaba yatwishuye ko ari rementanya ngo kuko abatabikorera mu muco bahagaritswe gucukura amabuye hasigara hakora abahawe uruhusha n'utwara igisata kijejwe ubutare n'agataka ku rwego rwa komine aho yanemeje ko batangishwa itagisi y'amafaranga 100 aja mu kigega ca komine Nyabihanga. Nadeje Irakoze uyu naho ni wa mwanya uhariwe ikiganiro dukingire ibidukikije uyu munsi tuyaga kubijanye n'ibitegwa birimwa mu gihugu bivanye n'intara kama hamwe usanga ivyo bitegwa vyera kare ahandi bikera bitevye. Ikiganiro tugishikirizwa na Elvis niyo mwongere. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mu kiganiro dukingira ibidukikije mu ndwi heze mu gice cya mbere twaganiriye ku bijyanye n'ibice bigize isi tukaba twashimikiwe ku isi ndimwa mu Burundi abarimyi no mu ishyirahamwe fasha rijejwe gukingira ibidukikije barerekanye ingene isi ndimwa mu gihugu itera igabanuka ivyo bompi babonye ko ari ingorane ku gihugu. Mu gice cya kabiri tuzagushimikira ku biterwa birimwa ku isi nimwa yo mu gihugu bivanye n'uko intara kama zigabuwe. Ikiganiro dukingira ibidukikije muza kugishikirizwa na Elvis niyo mwongere. Kaze. Mama ni kubera gukunda RPA. Imbere yuko twinjira mu idonido y'ibiterwa vyimbuka mu isi ndimwa y'u Burundi bivanye n'intara kama, reka Sabugo ya Patrice arongoye ishyirahamwe fasha gishinze gukingira ibidukikije abanze yerekane ingene isi ariyo guhendahenda kuko isaba intabire nyinshi kugira haboneke umwimbu. Aha mu Burundi isi ndimwa yifashe gute? Ko yifashe uko abantu bagenda baragwirirana nabivuze igenda iragabanuka kandi umwimbu wayo nawo nyene ugenda uragabanuka utituka kuko uburyo bwo kurima bisubiriza barogerageza kurondera ibyo gusubira kuyibungabunga mugabo bitari ndemanwa bitari muri kame kayo banyaha muca mubona mwumva nko mu Burundi baguma bavuga ngo ifumbire ya fomi ifumbire mvaruganda. Iyi si batanguye guhendahenda bayihereza ifumbire mvaruganda ni ukuvuga yuko isi yamaze gutituka. Nimba n'ivyo nyene mvaruganda bitafasha kugira ngo utituke ni ukuvuga yuko umuntu iyo yavunitse ngo yiga gucumbagira agaca atangura kwishimikiza akabandu. Iyo si rero turiko turimako tubako urabona ko tutanguye kwishimikiza akabandu
kurondera ifumbire yindi itari ndemanwa. Ifumbire ndemanwa, ifumbire kama yava mu mababi y'ibiti, yava mu vyatsi, isi yo nyene ikiha ibintu bituma igumana ibinyabuzima bikwiye ku buryo ibiterwa umuntu ateye bironka ico bifungura. Mugabo tugiye kurondera ko dutungwa n'ibivaruganda, muca mwumva ko akava imuhana ngo kaza imvura ihise, canke ngo uziga umwami muhana kuba kibandwa waterekera bukeye. Kuvuga yuko ibyo baziga kuri fomi, ibyo baziga ku ifumbire izova mu Buyapani cyangwa izova hehe, aho byatanguye kumera nabi. Mu Burundi rero ibiterwa birimwa bivanye n'intara kama. Reka duhere mu ntara kama y'Imbo. Kw'isi ndimwa yo muri yo ntara ibiterwa bimera n'ingoga, mugabo bisaza kare nk'uko Sabuguya Patrice abandanya abishikiriza. Isi ndimwa y'u Burundi ntimeze kumwe. Aha twovuga nk'igice c'Imbo cyo mu kiyaya c'Imbo, aha ku nkengera za Tanganyika, kuva Bubanza c'ibitoki gushika Makamba, aho hantu hari ubushuhe, aho hantu harafise uko hameze, ibintu vyaho bihaba bikera n'ingoga, kandi uko binyaruka kubaho kwera n'ingoga niko bica bisaza n'ingoga. Nk'igitoki uteye ngaha hafi y'igisagara ca Bujumbura, ikiyaya ca Bujumbura ngaha ntikibaho ngo kirambe nk'ikiri hejuru ku misozi imubimbi, mw'isare, imutambu, cankwe ahandi Gitega cankwe imuramvya, Kayanza, Ngozi. Oya, igitoki c'i Bujumbura kinyaruka kwera, kikanyaruka gusaza, kinyaruka guhona. Mu ntara kama y'Umugamba nahone isi ndimwa yaho ifise ibiterwa yihariye. Sabuguya Patrice arongoye ishyirahamwe Fasha amenyesha ko ibiterwa vyaho nk'ubushaza biteba kwera kubera imbeho yaho. Nuko ugacuza uvuye muri iki kiyaya c'Imbo uracaha bita mu Migwa. Aha mu Migwa, aha abandi bita Akabonambo, naho hari ibiterwa bihakunda bihaba, ariko aho uri kugenda uramirije ucushika mu gice c'imisozi miremire nk'Umugamba, hakanye cyane. Aho naho nyene uca usanga hari ibiterwa vyaho wovuga bigaragara cyane ko biba mu Mugamba, biba ahantu hakanye cyane. Uretse ikigori kiba hose, mugabo hariho ubwoko ibigori biba mu Mugamba neza, ku buryo usanga biteba kwera, mugabo aho vyereye bikaba bimeze neza. Ubushaza uzobusanga mu Mugamba igice kinini hakanye cyane, ingano uzosanga ahakanye cyane, n'ibindi. Ikiganiro ridukingira ibidukikije, tukaba twashimikiye ku biterwa birimo kw'isi ndimwa yo mu gihugu, bivanye n'uko intara kama zigabuwe. Mu bice vya Kirimiro no mu Kumoso hamera ibiterwa vyose. Sabuguya Patrice amenyesha ko muri buri ntara kama hagize ivyiza vyaho bivanye n'ibihamera. Aha rero aca amenyesha ko ari vyiza ko inguvu zoca zija ku biterwa vyimbuka cane bivanye n'intara kama. Ibindi bice ushitse mu Kirimiro, ushitse mu kiyaya ca Kumoso, ugaca ugenda uhakwa gusanga umengo Uburundi wogira ngo igice kinini kibamwo vyose. Kandi nkako uretse ico gice c'Umugamba ibitoki bitaba, ariko naho nyene bariko baragerageza ibyo shobora kuhaba. Kuvuga yuko ahasigaye ugiye kuraba nk'ibigori ubisanga mu gihugu cose, ibiharage ubu ubisanga mu gihugu cose, ibindi biragenda bikagerageza nk'amateke n'ibindi. Mu kuvuga rero ko muri make isi y'u Burundi ntimeze kumwe, kandi igice cose gifise ubwiza bwaho, gifise ibihakunda, gifise ibihaba. Abahaba nabo baca baraba ingene bagikingira uko kiba kimeze. Abantu bakenera ibiterwa vyose, ibiterwa ikintu cose kimera, bagerageza kuraba ko aho gikunda bakagikingira, bakakigwiza,
ni ukuvuga yuko ivyo bice biratandukana no mu biterwa bimera nabivuze kuko uravye nk'umuceri ukeneye ahantu ntibariko bararondera kugwiza umuceri uba ku misozi udakeneye amazi menshi bwa nk'umuceri ahanini ukeneye mu biyaya kandi hari amazi menshi ako n'akarorero nk'uko navuze ko ubushaza bukeneye ahantu hakanye cyane nko mu mugamba iki gice canke co mu migwa. ivyo vy'uko isi y'Uburundi itimbuka kumwe biremezwa n'abarimyi bahora bifuza kurima ibiterwa bitamera iwabo ariko ntibikunde nk'uko bivugwa n'uyu murimyi wo mu ntara ya Butanyerera. hariho ibirimwa ino novuga birimwa ahandi tudakunze kubona nk'akarorero nk'ubushaza aha muri Butanyerera si henshi usanga baburima kuko ntibahakunda. Yego ibintu bita inkore muri za Butanyerera ivyo vyarahoze birimwa aho kera mugo ubu bimenyerewe. Amasaka kubera ari ikintu gikunda kumara umwanya munini kiri mu ndimiro ubu kubera abantu bafise ubusi butoya n'abantu bakirima amasaka barima ivyo biharage bakarima ivyo bigori n'ivyo nyene baguma bakuranya anaco gituma n'umwimbu atari kirenga. Ikintu numva gikwiye gukorwa mu gihugu kugira ngo isi ndimo isubire kugira akanovera bungwabungwe barakwiye gushyiraho abagoronome babifitiye ubumenyi atari bajya bamaze amashuri 6 kandi bakabahemba neza hanyuma bakabereka nk'ahantu muri leta bashobora kugirira icyo no kwita imirima y'akarorero. Yego nabo nyene bashobora kwerekana ati ibyo twakoze ni ibi umunyagihugu akagenda akabirabiraho aho byakorewe agaca rero batakubimufasha muhira mugafise aho yabibonye. Ikindi kigira kabiri ni uko kwigisha abantu kwimbura ku vyinshi ku dusi duto babigishije novuga ubuhinga bwo kurima aho vyokunda nk'ufise n'uturimiro 3 bakamwigisha ukuntu yosivya akamwe mu gutwo tubiri dusigaye tukaba twoshobora kumutunga. Rero isi ndimwa uyu munsi by'ukuri n'ufise itongo ntacarikuramwo kubera iki nta bahinga. Mama, ni kubera gukunda RPA. Nigwi n'abanyagihugu. mu kurangiza kino kiganiro dukingira ibidukikije Sabugo ya Patrice arerekana uruhara rw'umuntu wese mu gihugu cy'u Burundi mu gukingira iyo nzu rusangi ariyo sindimwa kugira ibandanye igira akamaro ku banyagihugu bose mu gihugu abantu bogira tanki intwaro kugira ngo ubwo buzima bwo kwisi tuvuge kwisi y'u Burundi ugende neza. Umuntu turiko turigisha nko muri association fasha turiko turigisha n'abandi mu bice byinshi intwaro irigisha mugabo umuntu yigisha nyene kurima nyene kubaka nyene kubaho hantu agomba kuraba vya bice byose ngena bikingi akabona ko iruhande yiwe yasigaje igice c'amashamba agerageza gutera ibiti kujya yibuka gutera ibiterwa agerageza gutera n'ibiti kandi vya biterwa amenye ko birondera amasi ifumbire ibitungwa yorora amenye ko navyo bimufasha kugwiza ifumbire tukirinda kuguma muri ya mafumbire mvaruganda kuko twabonye yuko akimuhana kazi imvura ihise. Ubu unye hariho nabidoga yuko impeshi bateye batevye kumwimbu uzoba mubi kubera iki yafumbire yafumi bayirindiriye bakayibura canke bakaronka idakwiye. Igikorwa c'intwaro ijejwe gutanga abahinga abagoronome ikabahemba ijejwe guhimiriza abajejwe intwaro bo hasi ko babona ko abantu inyigisho bahawe bazikurikiza zo guca imiserege kugira ngo amazi ntagume atemba isi ntigume ititubuka itwagwa n'inkukura kugira ngo ntibabandanye basubira kurima baturira birinde guturira kuko bya byose bica biza konona ikirere bica biza kutubuza ko turonka za mpemu nziza ikirere twazigamwo imvura twazigamwo impemu nziza kizana namwo umuco w'izuba kizana namwo umuco w'ukwezi cya kirere kibaye kibi igisenge kiba kiriko kiramera nabi niho hajya muca mwumva ngo ihindagurika ry'ibihe ngo imvura yataze ngo haje ubugaragwa izo ni ngorane aho
igikorwa c'intwaro n'ic'abanyagihugu n'ic'amashirahamwe gica gihurira twese mu gukingira ubuzima bw'abantu, gukingira ubuzima bw'ibikoko, gukingira ivyo biterwa n'ayo mashamba aho akiri n'ayo mazi rero. Ego hari ibikorwa bigoye umuntu ashobora kwibaza ati uruhara rw'umunyagihugu ukamengo ntirukwiye. Ni inyigisho basaba, ni inyigisho bategerezwa gukurikiza iyo bazironse. Ubwo onye baca bagerageza kwitaho iyo si, kuko twavuze yuko umwe wese aho aherereye ayikingire nk'inzu yiwe, kuko ntiyibaze ngo umusozi waheha uhiye ngo uri kuri teza ntavyo azomenya, ngo uri kuri twinyoni ntavyo azomenya, bose bazobimenya kuko vya vyotsi bica bigenda bigashwara ikirere cose. Abafise amahinguriro iyo bijya vyotsi biguma biduga, burya umuremyi azobimenya ko ikirere cahindutse. Ni ukuvuga yuko abantu bose baca bagerageza kuba magiriranire. Nahandangirije ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu, tukaba twashimikiye ku biterwa birimo ku isi n'imwa yo mu gihugu bivanye n'uko intara kama zigabuwe. Turashimiye umutumire wacu Sabuguheba Patrice hamwe namwe mwaduteze yompi. Ikiganiro mwagishikirijwe na Elvis Nyomungere. Naho ubutaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ni hano kuri ico kiganiro dukingire ibidukikije duciye dusozerera amakuru yo kuri no wa gatanu ruheshi umwaka wa 2026. Nkengurukire mwebwe mwese mwari muduteza abiri, bakoze na bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira amakuru muhejeje kumva ashobore kuboneka, hamwe rero n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Kuri mikro mari kumwe na Emmanuel Niyungeko, ndabike banuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.